Emilien Sibomana yarayafunguwe. Vyabaye ejo itariki 21 z'uku kwa 11 inyuma y'ingingo y'umukuru w'igihugu nomero 167 yo kuwa 30 Gitugutu 2024 yatezurira abanyororo bamwe bamwe. Ivyo biri mw'ikete rimurekura bita billet d'élargissement. Tubibutse ko umukenyezi Emilien yari umunyamabanga ku ishure Christ 3 yari yahagaritswe kubera yagirije umuyobozi w'iryo shure gushurashuza abanyeshure areze. Ico gihe niwe yaciye ahagarikwa ajanwa mu butungane. Acacirirwa umunyororo w'imyaka 5 n'indishi y'akababaro y'imiliyoni 5. Mu kwindwi guheze yarambitswe izera ariko arekuwe inyuma y'amezi hafi 5 bibaye. Dutandukira inkuru nyamukuru nayo. Intambara muri Ukraine iriko irafata ubundi murindi ukomeye cyane. Twarabibabwiye mu makuru yacu yo mu misi iheze ko Vladimir Putin yemeje umugambi mushasha w'igihugu ciwe ku bijanye n'ikoreshwa ry'ibigwanisho vy'ubumara mvaruganda arme nucléaire. Ivyo vyabaye inyuma y'aho leta zunze ubumwe za Amerika zihereye ububasha Ukraine bwo kurasa ku butaka bw'Uburusiya. Izo ngingo rero zavye ibibazo ku bijanye n'ingene ibihugu vy'uburengero bihurikiye mu muryango OTAN vyinjira muri iyo ntambara be n'ingaruka bishobora kugira ku rwego mpuzamakungu. Niyo nkuru nyamukuru tuzakurabira hamwe no munsi. Mwiriwe, ni David, nizere ko meze neza. Hari itariki 17 z'uku kwa 11 aho leta zunze ubumwe za Amerika zahicese ububasha Ukraine ngo ikoreshe ibisasu bikoresha ubuhinga bwa missile tactile bigera kure. Ivyo bigwanisho vyatanzwe kugira ngo bitere ibibanza vya gisirikare biri ku butaka bw'Uburusiya. Ukraine yari imaze igihe kinini ibisaba. Ivyo bisasu rero bishobora gutera ibintu biri ku birometero nk'amajana 3. Bisigura ko Ukraine ibifise ubushobozi bwo gutera ibibanza vy'indege n'ibibanza vya gisirikare canke ahakorera intwaro vy'Uburusiya. Ni mu gihe Ukraine yahorana ubushobozi bwo kwikingira ku butaka bwayo gusa. Ku ruhande rw'Uburusiya ubona ko urwo ruhusha rushobora guteza ingorane kurusha. Umuvugizi w'ibiro vya President Putin, Dmitry Peskov, yavuze ko ico gikorwa ari nko gusuka amavuta mu muriro. Ngo bishobora gutuma Uburusiya bukoresha izindi nguvu zikaze. Mbega none ayandi makungu abivuga ku iki? Bimwe mu bihugu bigize urunani rwo kurwaniriza umwasi hamwe OTAN nk'Ubutaliyano n'Ububirigi vyo ntibishaka gukurikira iyo nzira. Bitinya ko ishobora gukwega karambaraye. No muri Amerika nyene harimwo abanegura iyo ngingo. Abegereye Donald Trump bavuze ko iyo ngingo izokwega kaga igashobora gutuma haba intambara ya gatatu y'isi yose. Abandi bo babona ko yabaye ahubwo inzira yo gufasha Ukraine kugira ngo yigwanire neza. Umuntu arashobora kwibaza inkurikizi z'izo ngingo ku ntambara izarizo. Naho uruhusha rwa leta zunze ubumwe za Amerika rwaje kongereza ubushobozi bwa gisirikare bwa Ukraine, abahinga baremeza ko rutazoca ruhindura ukugereranya inguvu ku rubuga rw'intambara. Ngo Uburusiya buzogumana inguvu nyinshi. Ikindi nuko Uburusiya bwamaze kugabisha ko gukoresha ibigwanisho vy'ibihugu vyo mu muryango OTAN ku butaka bwabwo bizosigura ko OTAN yatanguje intambara icese ku Burusiya. Bishobora gutera kandi umutekano muke ahatari hato. Iyo ngingo ishobora gutuma haba kandi ukutumvikana mw'ishirahamwe OTAN. Twumvise ko hariho n'ibihugu bitabona kumwe ingingo ya leta zunze ubumwe za Amerika. Bimwe mu bihugu bishobora guca bihagarika gufasha Ukraine ku ruhande rwavyo. Hari naho vyoca bisubiramwo kuraba uruhara rwavyo muri iryo shirahamwe. Dutandukira inkuru ngufi. Abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa SADC bifuza kongereza ikiringo ingabo z'uyu muryango ziri mu butumwa bwo kugarura amahoro mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma y'inama yabo yabaye kuri uyu wa 20 Izo ngabo zari zatanguye igikorwa cazo ku igenekerezo rya 15 Kigarama 2023 zigiye gusubirira ingabo zikukira umuryango wa Afrika y'ubuseruko zari zirangije ikiringo. Sentare mpuzamakungu CPI yarasohoye ejo hahise itariki 21 imitahe mpuzamakungu ku mushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu hamwe na Yoav Gallant yahoze ari umushikiranganje wo kwivuna abansi wa Israel. Abo bagabo babiri bagirizwa ivyaha vyo mu ntambara bakoze mu gace ka Gaza.
mwakoze kudukurikira. Aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News, ahanje tuzosubira kuwa mbere.